Niba. He, hamwe nagora kwashakuze. Cyo birumvikana ndibaza. Mu ndwi zibiri nzoba ngarutsina. Neho no kutora gute mu bahehe. Nene nk'ubu gatoyo. Ukubona ndabona ko byohaba bibona. Nkunda gusiya agatelefone gatunze. Telefone umugabo wanjye ko nawe mutungana. Kabo niwe ntakuriye mu muji wose. Nakuriye mu gisagara. Nakashabo ubuzima bwarahindutse bicaye. Bwarahindutse no mu twucu tere ikiroko kubuyobona niwe gutunga telefone. None nanuko twayi. Imwe nira ko ubwa mbere ko avuga ko wayitunze uvuga ngo mama wawe ngo ibiki n'inkunga yimunyegeza wanyegeza gute. Iyo ashoboye kunyegeza mama wawe niwe cinarira kunyegeza mu. Ko nashobora kuyitungana none telefone sana. Nani sona ugira ngo warayiba ugira ari bagiye gukora telefone kuburyo wisha muri silence. Ko mama tutararana. Uzoyibitsa ku mubanyi wawe hama ingarutse ndagutore ndakwenye n'ibikoro. Canke ibyo nakubwiye ntazatahu. Nabwo ndaguhenda ibizibiri uzosange wariteguye ndakwenye ngenda guhenda ibizibiri. Kasi mu bantu. Genda kwiri gusa nzozana kuja mu bindi reka ndaguhe kano. Urumva? Kati simubize n'ibindi. Bazo gutelefona nzo kwitaba nana kini gusa kuyanze nshaka ngenze ndahenda kurondera ko umwana sibyo we uramenye ninyegeza bamenye nibika mugabe basenje no kuyaci urabyibuka imyaka ibiri akoje telefone kuyize fana fana nyama guhaye n'imiti yo ku gende nayo mavuta gende bego telefona naho nyene we ntuzo ntelefone zinzo ku telefone he urashaka kuyona nako gende gura amavuta Gongwiki Odeya Jesse ni Diane di mama do kuko je narabyaye wowe urazitwa Sandra kuko wowe ntiwigeze ubyara ivyo by'amazina Deya yambo mama do uzoza uravuga uko nyene kuko Jesse nkeneye ndenda kubana wowe no erega mu muryango niho bakwanka nubu nta niyikoroka Eragadia. Mwana sije ndamiye. Kwa barije ndamiye mbana mu rose kupake. Ukora zirugya rugo cyo nagutanza kurushikama. Uje mukazana wa mbere. Hama kace munda guhamagara Diane. Nubwo bitama mado Diane ntibivuze ko ari kuvuyeko. Mbiriza renda kubwira. Nubwo warantanze kurushikama. Ubu kugereye isaha n'uyu mwanya byitwa karije nagutanze kuko nije ndahafise umwana sha namakuru taruzi guhaye amezi aya atatu ukaba utararonka umwana iwanyu Erega kubyara sije ndavyiye Imana yamugiye taravuga se ndavyara imyaka 10 yohera mugagiye izovuga nzomurora hewe mbe wahagiye urabyara Ujya nakura turavuga Jesse muze nkawe gutanga jonda jewe ndatandukanye nawe hari kintu taruzi nta makuru ufise we nta makuru ufise je ntubwana yakuriye mu moje eheraba wewe Sandra inzi kariyo indire reka gukora kwa murozi wenda kwiyamye mbiriza renda kubwira wayibonye neza gusa itera gateka sha itera gateka mu minsi naje nzoha ngenda vuka mu minsi mikeya wewe Sandra kuvyo mwangaye agasuzugura ngani yose barazi kingumba ya mbere ari Sandra n'umwana arabizi agasuzugura mwasuzuguye mu muryango nakaboneka wewe uzobyara ibihere byo mu gitanda byari inda n'imbaragasa nta mwana w'amaguru aya n'amaboko abiri agororotse neza wihangane sha wewe ndagufise mase ndabafise mu muryango kiratsa ari uguhaye nyene kugira wigira ibindi ngo ntubaze mwana w'uwawe
reka tubirindire ntaje none sameza gaye mwari mumpaye amezi menshi ayo ni menshi ayo ni menshi nisi ewana yo nta makuru ufise ntwarije kutajya umukubisha ndabigutuye ipapa iziguma hajya mu nzu ndavyaye mwana gahura afise inzobe wewe nta makuru ufise nta makuru ufise rindira ni mu misi mu mezi aya niyo mabukwe yavuze uzora tukwirukanye ndayifise rero sinkitaha ni wihagateka atakufise reka nigire kuyajingitwa ugira urajingitwa wewe mpore nzovyangiye kuvyo wandoge kandi ndakubise iryo ni ishapu ugiye kundo igihe ndive yuzo ubu ho nzokwera nagwa guhinkura mu babanyi bo ngaho mwari mwangize nameza ya tuzoba tukwirukanye ayo ni menshi shayihangane nawe mu minsi 3 iriyo mukandazi kwitera gato yo kuta musunda rusimje mama yanje gahige yetu koko nzobicikira gusa byose biva mu kwitera ntacimana kagira katari karanyumviriza ibyawe n'umurozi agiye kurara adasinziriye gagiye kubapfuma bapfumurako gagiye kundonderera umuti mbe wowe yahaye umugabo wiwe bibaza ko utazomuhera ha je ntanzaniye tangaye kuvayo none ngufise byo kwa n'umunsi wose shaka gakanzu wazaniye nakishimye wayoye nawe hana bya niyo usigaye wambara nabi kugira n'umugisha kuvana kera kabisa none ndabibona ko ari wewe wawe nibyo wari warishe heratsi natwa izi ndaba ntazibereye ko bino kwezi abanyabuzima nkeneye ko zambara impeta yawe nziza naho wari usigaye n'ahanda oya no kubyuma ati birahino turabe dawe ariko nta n'isoni basi wirabyo nako ari wewe ikintu ngukundira cya mbere turi kumwe ndabura ukunonesha utambabaye nta kintu kinyuzura ni indirimbo gusa numva naririmba nkabura aho mpera ni ibyishimo no gutwenga urabona yafatira erega je n'ubundi je erega nuko je ntufina je nahezagi ndabibona navukanye imbuto muri baba ari bapfusa bafunga semuko numva ngo ndi mu bikiza bya Burahamu shibira yumvise yo mana ana yo reka ndazumva ngo ngiye mu bindi sinyane basume ngo diyumvishe nkunze kumva ko ataki ibintu bya mbere bidashoboka ni ko kubiza n'ibindi mugani nene ndumva ko mwe masomo bifata yuko byasubiye ana yanda guhindura ubuzima ndakwibagiza bino bintu byose kuracamo kandi bazabonye ko byatangiye vuba yego sha basinze kunyene wanabuye none ariko ngomba kukubaza mbe nyine ngomba ndakubatse urabona nyene tubanyegeye kumwe n'umugabo wanje kandi n'utubyara sinakubwiye sinakuje gusubira mwita umugabo nyene reka nyene ndivuga uko basi tubanyegeye kumwe n'utubyara okay nawe singo kibazo gifise je niwe kibazo gifise we je ndabizi okay nta ivyo nivyo bibajeje sawa nge onigirize jashatse gushika none twasanga ari je nabyara wanaje kurondera umwana wawe cyangwa naje kurondera wewe ariko umwana arakeneye ndabizi nanje nubwo tutarabyara kwisa gahinda ivyo nta nakimwe riga ntiwovyara gute sinayikubwira ntiwovyara niba hari ingufu za kigabo zihari henda kweri akenze yasoje nanze cyo rumana oya je ni ngombwa hanabona ko nozuye igaje ndakomeye ikonja neza ujya reka kubyara no kujya naye okay henda kweri mbonye umuntu ndabamo icizere kuko ni muryango je ndabizi neza nabwo gufata neza niyo mpamvu ntegaza kugira ubwoba oya ngaho uzosanga ari bo banakurutse kuko abantu benshi bazi yuko abagore tutabyara nibigira batahura ko mu urugo rw'abantu babiri nibazi ko bishika ko n'umugabo ndakubwiye iyi niyo ngone yo kubana n'umuratizi ivyo ntavyazi je ndabitahura sivyo je ndabitahura rero je ndabizi neza yuko umuntu kubyara ni babiri ninyimba guhaye ivyapfuye wosohora ibikomeye gute ivyo ndavyumva kandi ikindi naco urabizi je sinaje kurondera urabizi yuko nkigutelefona ngo ntefona ngo mwana gute
bisiba ko naje kurondera wewe sinaje kurondera umwana niyabura nzokwihangana je sinkabajya abuze ndihanga nibyo sinibisanzwe. Okay. Gusa nyene igihuza mugabo n'umugore we ibyo bindekeye sibyo ahubwo bimeze gute wariteguye cyane igana je sinagusiga nyene kugenda nje mbona ngo twagiye imuzi nasinze umusezero tayari imiti warayiriye numva ko warozwe usezerende ushaka umusezero mubwiriye. Okay, je niteguye ko nabwo naniteguye ko utuma sinari kugiye ku telefone je nakubwiye tiwe iteguye je nzoza nje kugutora. Ne abantu barinze bagufata abantu bagufata nkuko abantu bagufata nko kwambiriye usiri yuko nkubo bimenya na gatoyi hoga nubabwira nk'abana numva ariko atari ndoro hiyo kuba hagize n'ukubona akayimubwira we urizeye neza ko orara kabase tugende ibyo buzone byakubara ibyo heba we nibyo biri mu ushaka bibahebere nibiri mu usanga kandi azi ntavyo gisigaranye ndazi ntavyo gisigaranye we nibiri mu nzo bihebe amatwigira kunyana nakimwe ndakureme bushashe. Urabona betora haza gukona nta n'isoni ndabe ko birahinda mujya bugabona mukwiranye itegure nyarukana nakurindiriye uve mu maboko y'ibisuma y'imbobo nkizi. Nuko rufungo kumenga rwaboneka sha cyangwa bwe kudashaka niyo hari umaze iminsi wa mugabo na urakomeye nimba aho baha